muhava kuvuga ngo yazanye ubutumwa bw'iterabwoba. Dukarabe rero yemwe mwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane mugira amahirwe. Mwihane Imana igendane namwe. Mwihane mumenye ibiriho n'ibigira bitse. Rabashayiro. Haleluya. Mwihane nta butunzi, nta bwiza, nta cyubahiro, nta elegance. Hari abantu baba elegant. Hari abantu murabo kavuga uti kabisa uri umuntu. Siko mugahuru kamuraba yambaye ahagaze neza akubise ko sentire ukamuraba utigira amahoro Imana yarakuremye. Siko yo ni mubizi none ibyo ni mubizi none n'abayesiteri twumva ngo barabanyakaranga gantutse bamyeho mugabo nta elegance yo kubuza kubaha Imana kuko ibyo barabigutekerana neza bakagutekera neza. Jewe ntaramenya chambre froide twaherekeje mwene data turamugwaza turabanyeshuri tukava kwishina amakartable tugataha muri hôpital militaire yasanzwe bamugwaza yazi Gitega twe turabana y'Ubujumbura twarakunda Imana tukaje kumugwaza ngo tumufasha zoja bukeneza dufite umutwaro kujo mujabutsa neza. Uravyumva umuntu urizina mu gitondo atambaye ati bigoranye ahema nabi ati numva narembye yo acaracokera cyangura kumuganiriza mu gutwi narumvise mu gutwi kurumva ne Imana tubabarire naho tutagufashije neza aho tutagendanye nawe aho wadutumye nitwihute hari aho wababaye washavuye nibikubuze kugenda. Acha tubwira ati kabisa mwambere abana beza kandi numva ari amahoro. Acha tubwira ati ndabona baraje kunyakira. Haleluya. Biraryoshe guherekeza umugororotse nasamba no mwipfa ryiwe niko Bibiri yivuga. Siko arasinzira tufata okovu turaririmba okovu turaririmba turabaconnecte sawa mu mpemu turaririmba. Uwo muntu yarababacwe mu umubiri warabaye isebe mukanya cyane dusezera akararangiza cyanda mwitegereza none ntajangenda ngamura tidafu ubu byabisebe wabyibagiye ubu niki kubabaza Yesu ndagushima. Bacha baratwereka ingene tumutwara haya kuri hôpital militaire twarutuye etagere eje sinari bwabibone batata ati rero inimero yanyu niyi ntimuzotwara utari gwanyu. Imana yacu mbega kabundi herezo ry'umuntu baramutekera navuga ati tisa mbega ibintu biteye ubwoba none bariko bavuga ngo inimero imwe zibi mwebwe gwanyu ni gatatu mutwara uw'abandi mwabanye inimero ga mwaba iwanyu niyi duca tugira urabona kumwe bakwega tiriwari niko hari hameze sinzi ingene bimeze kwega tiriwari ugaca uterura ugaca umuterekako ugaca usunika kujya ugatira wari bakwiye amafaranga umuntu dobwe. Quelle valeur y'umuntu, quelle valeur. Yesu adufashe nje ntangura kubabara ndagira chair de poule tidafu turakwinjije ntuvuze nutubwiye ko tugushiza hano hakanyaga dafu biranyigisha niga muri premier ndavyibuka njani ikaraho nyene Imana ibintu by'umubiri nuko bimeze ahantu hakanyagurya turamushizeyo niyase aremeye araraye turatashe wahora ugira ngo agaciro igifite agaciro ni mpemu y'ubugingiri muri bo. Haleluya. Wahora ugenda uridundika bazokwinjiza mu itiriwa wabigomba utabigomba bakwege basubire atarihuri rondera ingene wotegura ubugingo bazosigare baranigana n'ico kibiri nawe wagiye. Haleluya. Wakira ikirere Yesu nashimye. Numva novuga byinshi ariko ijambo nyamukuru icyaha n'urupfu. Reka gutinya akaburi, hari abantu batinya no kumva. Reka gutinya ibiziga, reka gutinya urupfu. Ngo tuzohwe tinya icyaha kuko icyaha nicyo rupfu. Kubera icyaha kiguta
utandukanya n'Imana. Utandukanye n'Imana ubwiye kwande kwa Shetani. Siko none umuhinga wo gutegura ejo hazoza, wo gutegura ubugingo bwiwe atandukana n'iki? Uwo iyo amaze gutandukana n'icyaha aba ari garanti ku rupfu. Abo nibo bazovuga ngo warupfuwe uruboyi rwawe ruri. Siko abo nibo bazovuga bati turatsinze. Haleluya, haleluya. Nibo bazovuga ati turatsinze, twaragwanye turanesha, urupfu uruboyi rwawe ruri hehe? Rwatubereye irembo rija mu ijuru. Yesu nashimwe. Kumugororotse ni irembo rija mu ijuru. Agacata mwene data ndacyamuvuga, hariho n'abandi, hariho n'undi mwene data igitero yarambariye ati jewe nagiye, ati banyangira kunyugururira. Nsanga sinzi nyine nari muhira numva umutima mbena akakwehora gwa nca ndamanuka muhiriwe. Shitseho nsanga ari wenyene mu nzu, nsanga ifuro, nsanga irindi, nsanga amaso yagiye. Mwami Yesu, none uyu muntu nzoshinga ntayivuga gute? Agiye bigenze gute? Cyane yugarana mu ico cyumba tuhoraho nyene ingabo, jewe ndaka kuzobesha ku maziko mbarira aroye hehe. Bigenze gute? Nkamunyiganza nari nkiri umufame akirije hapana nkamunyiganza sinone gameti nzovuga ngo iki? Bene data twaza igitega baramunsi nzovuga ngo iki? Njambona aragarukanya akantu atambwira ngo nashitse baranga kunyugururira. Ni mbega Mana wakoze iki? Ni iki? Kuko yari yarababajwe mu mubiri bikwiye. Ni iki wakoze? Ni iki cyatumye batakugura? Narabona ko ari uwera. Acambarira yari yaragwaye cyane araremba. Umugabo wiwe agacagira intege nke, agacazana abagore. Wa mudamu wari mu cyumba yarahwere yarabaye inyama, agaca akometa adiritere mu kindi cyumba avec les bonnes, avec abandi bari bose. Akabimenya kaburi inkomezi zo kuvyuka. Hari aho yabyumva, hari aho yabimenye. Acambwira ngo byananiye guharira umugabo. Ni Yesu ndakugobera intabara umuhizi inkomezi zo guharira kugira yambuke Yorodani. Yesu nashimwe. Ndarira Mosozi aho hantu ndasenga ncangana ko nundi muntu ningumfasha nitumutwara kwa muganga tubanze kumva ikimari tubari. Turasenga hagahita kamera nkugarutse ati mbonye ugurura. Bigenze gute? Ati mbonye ati umuntu yarahagaze kuri uwo muryango ariko arihana, akihana n'ibyaha byanje akabyihana. Ati Mana mugirire ikigongwe. Ni none wamumenye uwo yari karihana mu gishingo cyawe. Atego atarabumbwiye nje ndamumenye. Yari umumama w'umwihevyi yakunda ubugingo bwa bene data, akabisondeshereza, akabitangira. Akambwira ati yari mama naka. Ni haleluya. Tutatuza mu bitaro kishatse nzo kubiruhande ndamuguma iruhande umunsi umwe acaransezerana neza. Haleluya. Nzomubona nini ihangana. Yesu nadufashe. Uri kurakeza rero urupfu uzopfa ejo utazi ruzoza. Rendez-vous inévitable ruzododo. Mbega ruzosanga umeze gute? Imana yamufasha cyaramuharira. Yari yabuze umutima kubera ibyo yamukoreye biranga ko muharira. Mbega mwari muzi kudahariye nawe utazogenda. Erega ni barriere. Yesu adufashe cyane. Umushinga ntawe ndamuri ko ngo yihane mu izina rya Yesu. Aze yihane nawe azobona Imana. Yesu adufashe cyane. Navuze byinshi. Urumva wavuga uko uyu muntu yaje kudutera ubwoba. Nukuri akabarugo none ku munsi numva bahwera none aho bahweraga wewe ngo nigiturire watanzeka. Kubera kiwe bitoze jo none. Kubera kibitoze irijo. Nkabo mwabanye bahwereye none. Nabo mwavukanye. Mbega bagiye gute? Tegura ubugingo bwawe. Uyu munsi bicitwa uyu munsi. Yesu abagirire neza. Turaba igitinyiro cyawe. Nagomba ndakubwire ko hariho rendez-vous inévitable. Yitwa urupfu bihagaze imbere yawe. Kuko utarahwera uracakurindira. Siko Yesu ataraza urahari. Kandi nirwo ruzodetermina iyo uzoja. Kuko urumva bisanzwe udatunganye full stop. Bisanzwe utunganye uzogira ibikorwa byawe byamuce. Siko umuntu wese azogerega ingero yagezemo.
wakoze bibi uzokwimbura bibi. Murabona umuntu yateye amavoka agakura ku inanasi, hari aho mwariho? Murabona umuntu yateye amavoka mu kujya kwamura agasanga hamwe inanasi, ivoka ryama ivoka, inanasi zikama iki? Inanasi. Ukora ibibi ukama ibibi, ukora byiza ukama ibyiza, kandi ukazohererwa ibyo wakoze ukiri hehe? Mu mubiri. Yesu abahezagiye. Mwami Yesu raba shakitsa kirayirora. Haleluya. Mana ndatransmese message wampaye. Icyaha kizotandukanya umuntu nawe we, kandi icyaha kizotuma umuntu atabona Imana. None Mana raba uyu mupapa, uraba uyu mumama yaniganye mu mutima wiwe, amajwi yabaye menshi, Satani akamubuza kwihana, akamubwira ibinabiriye kugira ngo azomushinga ku idarapo ryiwe, niyazuka azozukira ubumaramare. Mana turamusengeye, tutarazi igihagararo umwe wese n'aba bose babibayemo, mu izina rya Yesu umuntu wese asubire kwiyumvira.